kuri order ya XABI yatanze kugira ngo bashobore kuza mumufashe umugwi wa Real Madrid. Nivyo barakina Mondial de Club, baritwara neza, baratsinda amagrande batandukanye, baratsinda Borussia Dortmund, baratsinda Juventus. Biza kugorana kuri Paris Saint-Germain, kanatsinda Paris Saint-Germain umugwi wari wasanzwe wifatiye isi y'umupira w'amaguru muri umwaka uheze. Baza guhana na Real Madrid kiri yubakwa, bakubita ibitsindo bigira kuri 4, ariko ivyo byari biri bisanzwe ko yakora Real Madrid bako barubaka bari mu nyubako. Rero babonye aho bataratunganya neza inyuma yo gutsindwa na Paris Saint-Germain, bigiye kuborohera gutangura ihiganwa rya La Liga kuko barabonye defo ahaniri baje kuyitegura. Bariga baraje baritwaye neza, bafashe umwanya wa mbere, inyuma yabo hari umugwi nka FC Barcelona, barahuye na FC Barcelona mu keba wayo basanzwe banahiganwa gutahukana kino gikombe ca La Liga, bamukubise ibitsindo bigira kuri 2 kuri 1. Vyose biragarutse biragaragara ati Real Madrid yatangwa kwitora haro tu defo hariko harakosogo, ariko tukaguma twumva ko haro tunengekana kati ko turatugwa mu Real Madrid. Ukumva ati Real Madrid ubugikira tsindamwo si uburyo buriko burakonvenka abantu byerekana ko Real Madrid ari umugukomeye. Uno munsi barasinda Real Madrid, ejo ugasanga baranganije, ejo ugasanga bashobye gutsinda, nuvuga ngo ni equipe itwa Madrid itazi guhozako neza cyane. Real Madrid muri La Liga uri kurakina ko itwara neza, uri mu mwanya wa mbere kanatsinda, ariko uraje ugasanga ibitsindo uko uratsinda uri kutsinda 3 kuri 1 mu gwa Villarreal, ugasanga watsinze bigoranye. Umugwi uzotsinda bigaragaye nkaho umengo biroroshe cyane, ni buryo bugugerageje no kuraba nubwo tani zina bufise. Nivyo utsinze Valencia 4 ira mu mwanya watsinze iyo Valencia uri kuravuga, ibuka ivyo equipe itwa FC Barcelona imaze bikira bakorera neza cyane, atsinda ibitsindo 4 bingahe, indwi bingahe vyinshi. Valencia kugira ushoko igitsindo ca mbere ndera Valencia mu gihe uri mu giri Santiago Bernabeu ubusi igitsindo ca mbere ku munota 31. Umugwi nka Valencia ica kabiri kije kwinjira muri 44 nivyo mugiye kuruhuka umaze gutsinda 2, muragarutse uronse ibindi bitsindo 2, ica gatatu kironse ku munota 82. Mikro mengo ntikira irahangirira vyiza. Ica gatatu kironse ku munota 82 naho nyene kije gutsindwa n'umugabo Alvaro Kayasa avuye inyuma. Ibintu bigaragaje ngaho mengo busatirizi bisa naho mengo biko birabagora cyane. Niba ariko baratanga performance nziza ku mugwi nka Valencia tuzi uhagaze nabo uri mu bihe bigoye cyane. Real Madrid ujutsinda ibitsindo bigira kuri 5 umugwi wa Kylian Mbappe, umugwi ufise Kylian Mbappe, Jude Bellingham, ufise Vinicius Junior, ufise abantu ba Franco Mastatuno, ba Brahim Diaz, ufise n'umumenyereza mwiza cyane yaje kugira ngo afashe umugwi wisange mu bihe vyiza, ariko ugasanga imbere y'uno mugwi wa Kylian Mbappe urose igitsindo ca mbere ku munota 25 naho nyene ca penalty. Bikuranyumva? Ivyo byose ni ibintu bitwereka ko Real Madrid kiratsinda, ariko uburyo kiratsindamo ikitsinda irushe cyane mu bintu tutari twiteze. Imbere y'umugwi nka Kylian Mbappe nivyo yatsinze 5, ariko uburyo yatsinze mu ivyo 5 byagenze gute? Real Madrid uhuye na Levante muri La Liga utsinze 4 kuri 1, ariko kandi uhuye na Atletico de Madrid igukubise 5 kuri 2. Ivyo byose ni ibintu bitwereka ati rero ugutsinda kwa Real Madrid harukuntu hatabaye erere ziko zigaragaza ku ruhande rw'ubuhagarikizi. Ugutsinda kwa gumego hari ahantu gushusha na tombora. Wego ufise abakinyi bakomeye, ariko uri gutsinda mu buryo twatwiteze ko ari bwo buryo utegeza gutsindamo. Ubuye na Real Sociedad ego nivyo yakwakire kanatsinda umugabo wese yari muhira, biragoye kushobora kumutamba kuko ugomvye kose uje kuronka igitsindo ca mbere ku munota wa 12 n'uvyo ica mbere ku munota wa 2 canswe Navarre, ica mbere ku munota wa 12 gitsinzwe na Kylian Mbappe, ariko abasore ba Real Sociedad aje kugombora kuri penalty nziza cyane ku munota 56. Uragwanye vyanse birakunda bimeze gute? Urabona neza na neza Ardagira soya ko igitsindo ca nivyo igitsindo ca mbere ku munota wa 12, ca kabiri ku munota 54 mugihe muri mita waronse ibitsindo bigira kuri 2, ariko ku munota 56 baje bakugombora kuri penalty nziza cyane, ariko ukabona ati neza na neza Real Madrid iyo bakabongera iminota nyingahe na gatoya
kwisanga mu bibazo urukino rugiye kurangira abakinyi mwebwe nyene ku bwanyu mwagomba ko urukino ruhera kubera yuko mwarushijwe vyabagoye cyane kuko kanatsinda position de balle yagiye kurangira Real Sociedad bafise 64 namwe mufise 36 ivyo byose ni bitwereka rero ya Real Madrid bagerageje kugura abakinyi beza bashobora kuza kuyifasha kuva mu bihe bigoye yari irimo kuza kwisanga mu mwanya mwiza nego nivyo baraje barako baratsinda ariko uburyo barako baratsindamo si uburyo butwemeza neza na neza yuko Real Madrid ifise amahigwe yo gufata ujya mwanya wa mbere canke gutwara ivyo bikombe kanatsinda vyatumye bagura abo bakinyi kugira ngo baze gutwara ivyo bikombe si ibintu bidukonvenka bitwereka ntibariko baradukonvenka batwereke yuko ubwo bushobozi tubabonamo koko buhari babufise ubwo bushobozi twizeye muri attaque Real Madrid igizwe na Mbappe na Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Franco Masatuno, Jude Bellingham, Ardagire sivyo tuko turabona bako baratanga nk'amarezeta mu kibuga nivyo bako baratsinda uburyo bako baratsindamo nibudushimisha ngo butwereke ngo Real Madrid irakomeye ngo ni gikoko gihagaze ngaho ngo kijyana no amazina y'abakinyi bari mu Real Madrid ntasa nivyo Real Madrid kiratanga muri rusange rero neko navuga iki rero Real Madrid n'umugwi mwiza dushingiye ku bakinyi bafise n'umugwi mwiza dushingiye ku bakinyi bafise ariko ivyo bariko baratanga ntibisa n'amazina y'abakinyi babo bafise ku rukino rw'uno munsi rwaraye rubaye aho rero nari nkeneye reko tutugira neza neza urukino rukomeye cyane ku mugwi wa Real Madrid kubera yuko inyuma yabo hari umugwi wa Barcelona kanatsinda baraye batsinze umugwi wa Atletico Club Bilbao batsinze ibitsindo bigera kuri 4 bica bisigura ikirere banganya amanota ariko FC Barcelona iri imbere ya Real Madrid kuko ibisa amanota ibitsindo byinshi gusumba umugwi wa Real Madrid bisigura iki rero Real Madrid vyasabwa cyane kugo rukino rwa Elche ko barukora cyane bitanga uburyo bwose bishoboka kugira ngo barutsinde kubyo bisanga bagifise avantage cyane iri imbere ku mugwi wa Real Madrid ariko biza kurangira ubona yuko n'inota rimwe Real Madrid baronse barikesha ubuvyimbe vyari kurangira batsinzwe nkace ngaruka nkaraba rero ugutsindwa kwa Real Madrid gushingiye kuki cyane cyane nkeneye match yo ku munsi w'ejo ariko urumva ugutsindwa kwa Real Madrid canke kunganya canke kutaronka amanota 3 kwa Real Madrid gushingiye kuki numumenyereza canke nabakinyi je kuganje nibaza yuko ari urutonde ruke gutegura abakinyi kudashemeye cyane kumumenyereza BIHE ALONSO mu mugwi wa Real Madrid nivyo ku rukino rw'ejo twarabonye abakinyi bashoboye gutanguzwa mu kibuga twabonye bari mu bakinyi batatangujwe kandi twatwiteze cyane ko bashobora gutanguzwa umukinyi nka Vinicius Junior ntashobora gutanguzwa ku rukino bariko bahura n'umugwi wa Elche hari ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo ejo saa z'ijoro neza cyane twabonye bakibasho gutangura mu izamu hatangwa Thibaut Courtois mu gihe imbere yabo hari Dino Dicen ndetse na Raul Asensio ariko tutashoboye kubona Eden Militao bivanye n'imvune asanzwe arimo no munsi twabonye BIHE ALONSO ashoboye kugaruka kuri style yiwe twabonye atanguza agishika mu Real Madrid muri Mondial de Club ya batatu babiri batanu babiri ahubwo batanu babiri ariko abo batatu kuno bashoboye gutegurwa wasanga inyuma hari Alvaro Carreras ndetse na Dino Dicen na Raul Asensio mu gihe imbere yabo gatoya hari umukinyi nka Dani Ceballos hamwe na Ardagire hano imbere kandi akacongera hakinishwa umukinyi nka Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold na Fran Garcia mu gihe imbere gatoya kandi hariho umukinyi nka Kylian Mbappe na Rodrigo Goes. Ndakubwira kano kantu ubona Yuson neza tudugira aho nyine kuko bayivuga banashaka ko uriko araraba ivyo bitwaza BIHE ALONSO karakinisha kuno munsi waje batubwira urabwira ko badukurikira ati ni equipe itwa Madrid uravye novuga mu match yabase ko barakina muri championnat yaba muri Champions League yaba novuga ngo muri La Liga yaba novuga ngo hatandukanye badokina equipe duvuga ngo za Olympique Marseille baritsinda basinde equipe ya Vindotire baraze mugaba basinde equipe itwa Liverpool kimwe kubusa ndava mu ntushika kuri zitatu zikurikiranya batsinzwe na Liverpool sivyo neza baje banganya na Real Maroka ubusa ku bundi baza batsinzwe na equipe yitwa Elche ku munsi nako banganya bibiri ku bindi ku munsi w'ejo aho nyene rero ndanyene kuje tudugira wanashaka buriya hari ukuntu baruvuze composition z'abakinyi batanga ku munsi w'ejo umuntu karaba urukino ku munsi w'ejo vyagaragara ko equipe yitwa Real Madrid naho vyagaragara ko mengo witwa Dinilsen witwa Raul Asensio witwa Alvaro Carreras sivyo ndiko ndaraba imikine y'uwitwa Xavi Alonso ngo ndaraba ngira batondetse mu kibuga wada usanga fate ngo muri defate mo Dinilsen witwa Raul Asensio ku ruhande kurundi ruhande harimo witwa Trent Alexander-Arnold
urundi ruhande Alvaro Carlos, hagati mu kibuga Dani Ceballos, Jude Bellingham, Ardagire na Fran Garcia. Hama imbere hakabazana Kylian Mbappe na Rodrigo. Ico nshaka kuvuga kuri kino kintu, ekipe itwara Madrid twarivuze ko iminsi itari mike turavuga ngo ino ekipe itwara Madrid ni ya ekipe ifise amahirema wanashaka meza. Urafise Vinicius Junior, urafise witwa Rodrigo, urafise nuvuga ngo Gonzalo Garcia ku gatebe, urafise witwa Enrique, urafise amahirema ku mpande zose zitandukanye. Kuri kabiri ufise Trent Alexander-Arnold, sivyo? Ufise Dani Carvajal nivyo ari mu mvune. Ku ruhande wo kuri nimero 3 urafise witwa Fran Garcia, urafise witwa Fermin. Nukuvuga ngo Real Madrid kuno munsi poste par poste ifise doublure y'umukinyi ku mukinyi. Ucumbwira rero ngo uri ekipe itwara Real Madrid, uri XABI ALONSO. Sivyo? Neza. Urukino rwo ku munsi w'ejo nimba twabonye ekipe itwara Real Madrid yashe gukunganya. Harimo uruhara rukomeye cyane umeza yitwa nde XABI ALONSO. Houston nagenda kubwira neza neza. Nta kuntu ushaka kumbwira neza ngo wowe uri twa XABI ALONSO. Ntufise abakinyi 11 bawe beza. Urambwira Fran Garcia. Fran Garcia ni gari twigeze tuboneka kina hagati mu kibuga. Muri conference de presse yavuze ngo buriya ngo Fran Garcia yarazi role yiwe. Mugiye abakinyi batandukanye bino ekipe yitwa Real Madrid bari muri treve international mu migwi itandukanye. Fran Garcia bigaragara nk'umyimenyerezo yamukirisha hagati mu kibuga. None wewe urafise hagati mu kibuga witwa Kamavinga, urafise Dani Ceballos, urafise Fede Valverde, urafise Amerma Bardagire ba Frank Masson, utuzana kuzana witwa Fran Garcia gute mu kibuga hagati. Uno munsi utanguje Rodrigo Goes. Rodrigo Goes inkino kuva championnat yagatangura nta n'igisinda yarakurongera muri ekipe itwara Madrid. Uvanye witwa Vinicius Junior. Uranyumva neza? Umushize ugatebe gasubirira abandi. Uno munsi cyuzana ngo Vinicius Junior umwinjije ku munota ruvuga ngo wa 58. Uno munsi Fede Valverde umushize hanze. Utanguje byarema zitandukanye. Tubwira rero hano hantu. Umbwiye ngo uri ekipe itwara Madrid, uri XABI ALONSO. Nimba bare banganje ku munsi w'ejo, ariko badukurikira kuno munsi nivyo. Wemezeye neza Real Madrid bino bintu byo gushaka kunganya kuko umunsi w'ejo hari amakosa manini menshi nivyo narisa nuko ndagaruka ko bwana Ridike mvuga ati mbese ku gutsindwa kwa Real Madrid cyangwa kutaronka amanota 3 kwa Real Madrid kuriko kuva ku bakinyi cyangwa n'umumenyereza bifisemo uruhara. Uno munsi mu mugwa Real Madrid uno munsi barakina ibi bazanije, uno munsi kwansanga barahinduye style doje bakinamwo. Nivyo ku munsi w'ejo twabonye XABI ALONSO agaruka kuri style doje isa nk'iyo yatanguranya gishika mu mugwa Real Madrid kanatsinda. Nimba keshi twashobora kuvuga ati Real Madrid impamvu itari kiragenda neza XABI ALONSO ku kuntu ariko ari twa no munsi si byiza cyane, ahubwo mbona ko yarakwiye kugaruka kuri style doje yatanguranya mu mugwa Real Madrid agishika muri Mondial de Club kanatsinda. Yamuhaye na marezita nziza, yamuhaye no gushika kuri byinshi byiza, nubwo byashitse akaza kunanizwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain. Ubu ni kunanizwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain twagiye kubitora, twagiye gutora kadefu gatoya gusa kari gashingiye kuri defense ya Real Madrid tari bwategurwe neza, tari bwabe full, tari bwamere neza. Yari defense igizwe no mukinyi Antonio Rudiger ndetse no mukinyi ndavuga Raul Asensio. Turavuga ati rero kumbure kwagiye kuza Dino Jisen bigiye gutorega umuti kugira ngo tone Real Madrid ikomeza kwitwara neza. Ariko Real Madrid nyuma yo kuzana ya Dino Jisen baraza muri La Liga, tubona XABI ALONSO Gafa arahinduye style doje yakinamo. Ya style doje yakinamo muri Mondial de Club siyasuye kugarukamo. Ari kuvuga ngo twabonye niwe naramufashije muri Mondial de Club ashikaho yashitse. Uretse ko twatoye gutsindwa kwabo canke defo yabo yagiye kugaragara muri defense. Nivyo banose Dino Jisen bagiye kurondera mundi mukinyi ashaka gutanga performance nziza kugira ngo bamwasose ku Dino Jisen. Bamaze kumuronka aca hindura style doje. Idasana style doje yatumye agura John Alexander-Arnold amukinisha muri style itandukanye niyo yarasangwa kina muri ekipe yande ya Liverpool. Idasana style doje yatumye agura umukinyi Alvaro Carlos. Ivyo rece binyereka ikirere ukutagenda neza kwa Real Madrid, ukutabona performance nziza muri bamwe mu bakinyi ba Real Madrid kuko gushingira kuri XABI ALONSO, kuko kuva kuri XABI ALONSO. Nimba waraguze Franco mwiza twabonye muri River Plate, si watu ko tubona muri Real Madrid kubera yuko kumva zuko stile uko yakinishwa muri River Plate siko yakinishwa muri Real Madrid. Alexander-Arnold twabonye mwiza muri Liverpool, si watu ko tubona muri Real Madrid kubw'impamvu zuko uko yakinishwa muri Liverpool siko arakinishwa muri Real Madrid.
Alvaro Carreras nawe nyene nubwo byashirwa ugasanga ko ari tora neza ariko mwiza cyane twabonye yakirishijwe muri Benfica so two turabona muri Real Madrid. Uribuka witwa Alvaro Carreras ari muri equipe ya Benfica bahorana na equipe yitwa FC Barcelona. Twabona witwa Alvaro Carreras yagerageje gufata bitwano uvuga ngo uno Lamine Yamal nta nuko buja katuzi ko Lamine Yamal uri wa mukino uvuga ngo uno musa gusanga ari umukino uvuga ngo agora aba defenseur batandukanye. Equipe ya Madrid inamwiyumvira kiravuga ngo uno mukino yitwa Alvaro Carreras uko twamukura muri Benfica mugiye akiri na muto mugiye kandi ari no mukino uvuga yanaciye muri equipe yitwa Real Madrid kumuzana muri equipe ya Madrid twari ikintu gitandukanye twanabonye no mu mwaka uheze tubona ko Ferramendi nivyo arazi kuzibira mugabo ni wa mukino uvuga ngo no munsi atazi kugira iki atazi kuduga amamonte ngo Alvaro Carreras araduga akongera akagaruka neza ngoma ndagwa karoro kavuga ku bwana Ridic erega buri mukinyi wese afise karite yiwe uno munsi wumvise Mbappe wumva umukinyi ameze gute umupitere ashaka gufasha n'abandi ni umukinyi mwiza kandi wera umukinyi nyaruka umukinyi atsinda ariko wumvise umukinyi nkande gabaje wumvise umukinyi nka Lamine Yamal wumva umukinyi azi gucenga wumva umukinyi azi gutanga pasi wumva umukinyi azi gutuma bagenzi we borohererwa mu byo bakinamo azi gutuma umuguru wiwe uronka intsinzi ariko urumva ariko ufise Mbappe wumva umukinyi azi gutuma wumva ko ati umugwi wanje urafise igitsindo wumva ko igitsindo gifise uvuga ko ufise Mbappe nukuvuga ngo umushyize mu kibuga wumva ko igitsindo umwitega kati ni muri buri ibitsindo kuboneka kuri yitwa Kylian Mbappe kandi ibitsindo ufise Mbappe wumva ko igitsindo ndagifise ariko ufise Lamine Yamal ufise neza na neza ibice 80 kwijana ndafise intsinzi mu mugwi wanje iryo tandukano ry'abakinyi uno musi Messi ashobora kukubera meilleur buteur mu higanwa rimwe akongera akakubera na meilleur joueur mu higanwa rimwe ariko Mbappe nivyo genda uko Mbappe ashobora kukubera meilleur buteur ntashobora kukubera meilleur joueur mu higanwa rimwe uri kurumva una musi Nuno Mendes uno wa kipe ya Paris ashobora kukubera umukinyi mwiza mu afubeki ashobora kukuzibirira umuhinga anniverse mu wiko burahura nawe akongera akakubera umukinyi mwiza musatirize kubera kubwo bushobozi arabufise afite ubushobozi bwo kukuzibirira neza afite ubushobozi bwo gusatirira akaguha intsinzi agatuma ashika imbere agatanga ama centre meza cyane kugira ngo ba numero 9 biwe cyangwa ba numero 10 batsinde cyangwa kaduga agashobora kuronka ico gitsinda ariko John Alexander-Arnold kandi Nuno Mendes nyine agashobora kugaruka inyuma akakuzibira umukinyi muhanganye neza kagusatira ariko John Alexander-Arnold nafise ubwo bushobozi bwo kukuzibirira cyane ariko afise ubwo bushobozi bwo gushobora kuduga imbere agatanga ama centre agatuma ba Mbappe na ba Vini ndetse nabande ba Jude Bellingham batera iyo mitwe bagatsinda azi kurondeza ku masantre niyo karite ya John Alexander-Arnold nziza ubundi ravye n'igitsindo ruvuga ngo cinjiye ku gitsindo cya kabiri wabona ko Jude Bellingham kararondeza yakarondeza ibira nishirega yashika imbere yava kwa John Alexander-Arnold niyo mukinya afise karite yiwe ngendanwa yamutumye aba mwiza yamutumye atwara ubushimwe butandukanye bw'abakinyi bakiri bato muri Premier League uri kuranyuma karite yiwe ni ya karite yo kurondeze gutera amasantre maremare gashika imbere abakinyi bariko bagwanya ku mitwe kugira bashobore gutsinda je nashimiye ikintu kimwe za BIHE ku munsi wejo yarabona ati ndagomba igitsindo ko vyanka vyakunda ndagomba intsinzi ndagomba igitsindo reko kwa ko ngomba igitsindo negeze kukwirondera mu nzira zose zitandukanye nivyo twazi Mbappe n'umukinyi mwiza ashobora kugutsindira ariko kandi harundi mwana nakiri muto yitwa Gonzalo Garcia ashobora kuza kagwa ayazi kwideplasa kandi akamenya gutsinda mu buryo bwose butandukanye niyo nabonye Nzabi yashobora kwiyongeza ubwenge ariko nyene ngitije umukinyi atuma mbona yuko ayikarondera igitsindo vyanka vyakunda ariko kuri abo nyene kuravuga aho nashaka Houston kwiyumvira kuzana witwa Gonzalo Garcia sivyo raba mbe Gonzalo Garcia yinjiye mu mwanya ungana gute mbe Gonzalo Garcia hoho yakuriwe n'umukinyi imeze gute no kuvuga ngo witwa Gonzalo Garcia igikuba yinjiye ku munota ruvuga ngo wa 34 atu witwa Ardagir ivyo bitwereka ko Zabi Alonso ariko nanje ngaho onye naho bivuze ngo yakina igitsindo nanje sinakimushimiye uti gute ura munsi ukuvuga ngo urasuye witwa Ardagire erega Gonzalo yamwinje makiri kuri kimwe kubusa Bariki kiwe kubusa mugabo yagomba igitsindo yakina igitsindo mugana yarakina ico gitsindo mbere yakwinjije Gonzalo Garcia Gonzalo Garcia ni giyari yakinye kuri nimero 7 ko tuzi no musi nimero 9 ari witwa Kylian Mbappe witwa Vinicius Junior nivyo yari yinjiye mu kibuga ruvuga ngo imbere Houston yumviriza gatoya yakuyemo umukinyi hagati mu kiga yitwa Ardagir
Nuvuga ngo hagati mu kibuga arameze nk'uhagira ikintu wahareka. Ati yumvira avuga ngo uno munsi muri ndazanye witwa Vinicius Junior kuko Vinicius Junior uvuga ngo yinjira ku munota nuvuga ngo yakoze remplacement uvuga ngo yiwe yambe kota mu 57 hano uvuga ngo yitwa Edouard Kamavinga yinjiye yitwa Fran Garcia aza kuba yinjira iyo remplacement ndayemera ni nziza. Kota 57 Fede Valverde arinjira aza gusohoka Danise Barros naho nyine sawa. Vinicius Junior aza kuba yinjira ku munota 57 naho nyene niyo remplacement ni nziza. Ariko Gonzalo Garcia ko nashaka kuvuga ko n'umukinyi mwiza nimero 9. Turazi ko muri equipe yitwa Real Madrid bafise abakinyi bakurinera kuri nimero 9 bashika kuri 3. Bafise Gonzalo Garcia, Mbappe na Hendrick. Una munsi ni waza ko ari kuri yumvira Houston. Ukinjiza Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia ni wa mukinyi uvuga ngo no muri equipe ndavuga muri Castilla akiye nko mu nimero 9. Niba atsinda ibitsindo vyinshi niba mereje mu bakinyi bakiri bato. Mugabo yakina kuri poste ya nimero 9. Una munsi uravuga ngo urafise kuri nimero 7. Uwitwa nde azi ku izina rya Brahim Diaz kuko Rodrigo yari yamaze kubasohoka. Uno munsi gute woshaka kumbwira ngo uri kurinjiza no uvuga ngo nimero 9 rukuvuga ngo ngaho nyine yabikoreye Houston uvyumve neza yase gusora uwitwa Kylian Mbappe aravuga ati Kylian Mbappe umwanya ashaka gutsinda igitsindo mugaye kanishiza bataka babiri mugane wabinjiza naho hagati mu kibuga naho wardagire kara konsuliza kara kinisha urukino bihaza ko bigenda gute Regaridike umviza kubwira ikintu kimwe nivyo kunziza Gonzalo Garcia mu gihe usanzwe ufise abakinyi ba Brahim Diaz ndetse na ba Philippe Hendrick ni kimwe ushobora kumutoramwe amakosa za ALONSO ariko nizere ko atashingiye kuri ico gusa nimba yamwinjize Gonzalo Garcia akamwinjiza kuri poste ya Ardagire kugira ngo musanzwe carte ya Ardagire dusanzwe tuzi niyo gukonstruiza urukino gukinisha batakanyisha aba nimero 2 aba nimero 11 nimero 9 ariko ico gikorwa ari gihe uraba bivanye n'ukuntu woko ni igitsindo ukabona ati hari ukuntu kiteko kira fonctiona neza kuko nimba nakuzanye ukinisha bataka mbese bataka bako bampibiki uri kura bakinisha nkuko byari bikenewe birasaba rero ko ega ikintu za BIHE yakoze ni nko gufata risk okay kuko no gutafata risk nayo ni ndakumva nivyo office umumiriye akazi igikorwa ciwe nyamukuru ni gukinisha abataka kugira ngo bashobore gutsinda none cyo gikorwa ciwe niko kigenda nkuko cari gikenewe kugira base ushobore kubona ati Mbappe ni wabaye mubi reka nsore Mbappe kugira ngerageze mu zindi nzira canke Rodrigo canke Vini ni wabaye mubi kuko Ardagire igikorwa ciwe kagikora neza mu buryo nakimutumyemo kugira ngo ushobore gutsora Rodrigo canke nsore Vinicius Junior ariko meme hagira yaho mbe kurukino gwejo namushimiye Mbappe gose Mbappe karafasha abagenzi bo gukina ibintu tutatu mumenyere ko Kylian Mbappe uri kuranyuma bice bigaragara kuboneka iki rero wa Ardagire igikorwa ciwe neka gitanga mu buryo cagikenewemo rero bisaba ariko mfata risk rero ninzize inzira zose zishobora kumpa igitsindo ikintu yarakenewe rega ni gutanga ukamenya ati nkeneye iki aho nyene none tuvuge ko remplacement yakoze azo zatumye equipe itwa Real Madrid Houston ishobora kunganya gatoto cako turagenda gatoya erega Zabi yamanje yigati jewe nkeneye iki muri no mwanya nkeneye igitsindo rero ico gitsindo nimba nagikeneye Mbappe ashobora kuma ico gitsindo ni hari Vini ashobora gutuma ico gitsindo kiboneka ku mugwa wa Madrid namwinjije ariko nikiraboneka kumbura rero hari ubundi buryo bw'igitsindo nifuza bwo kuronka igitsindo nimba Mbappe nsindira mu maguru mu nguvu mu kunyaruka vyanse harakene ko nshobora kuronka undi mukinyazi kwideplace kumbure je ushaka kumfasha kuronka ico gitsindo nifuza reka ninzize rero Gonzalo Garcia nimba ndamwinjije kuri poste ya Ardagire ico namutumye sikunkinishiriza ba Mbappe ico namutumye nimba bashize akarongo mu mupira uriko urumva nawe nyenda muzi nko nimero 9 aze kugerageza gutsinda aza kugerageza rondera ubwo ega nimero 9 atandukanye na nimero 10 ubute nimero 10 aronse umupira ikintu kiza cihuse mu mutwe ni kumva ati mbe basha ahantu ndahaca gute kugira ndahashike ariko nimero 9 aronse umupira ikintu cambe kiza mu mutwe mbe basha mpera gute kugira igitsindo cinjira umva izo katezi bizitandukanye rero Gonzalo Garcia yaje kuba umwe yongereza inguvu za nimero 9 yarasanzwe Kylian Mbappe kugira ngo bagerageze novuga ati gushamburira gutera mu izamu urumva gutera mu izamu rya FC kugira ngo ico gitsindo kiboneke bashobore kugombora ariko uburyo bwose Zabi yagerageje ntibwamukundiye ntibwamwereye
kuko na wa Gonzalo nta n'igitsindo yaronse mbere base uhumbye ati Gonzalo ateka ngahe mwizamu nico nyene ko bavuga ko ega naho nyene Houston guma bigaruka kuri handi urazanye nimero 9 wundi ukorondera ibitsinda avuga Gonzalo gas nivyo afite witwa Kylian Mbappé nukuvuga ngo ugeze muri iyo nzira witwa Gonzalo gas zigenda namubona niyo mpamvu ngwa kuvuga kano kantu ubanza unyumve gatoya Diki bamaza kuvuga ati naguciriyemo buryo ugomba guhanura umuntu anywa inzoga urumva umanza ukicara nawe ukamanza ugasomako kugira ngo akarorero keza ko kuziheba aza kabone kuri wowe nyene kuko aravuga ati Diki twaranywana inzoga ko yaziheba kandi ivye karampanura yarabibonye koko nukuri biramworohera kuziheba rero kuvuga ikosa giri kuri Zabi Alonso ugwambe na mbere umanza ukemenya n'icyumviro ciyiwe ukaraba mbese kugira kuri iki kintu yiyumviriye ntumanza kumutahura muri sense negative manza umwitahuzemo kwanza muri sense positive kugira ngo bikunde rero utore ahantu hace habera rero ega Zabi yashatse gufata riski uri kurumva mu kwinziza Gonzalo Garcia kandi ugerageje kuraba iyo bikamwerera wari kubona ko Zabi Alonso yatanguye kwiga urukino yagwize kandi rwamwebereye ariko ibintu yagiye gufata nka nk'inyishu yo mukura mu bibazo yisanzemo ahubwo byagiye kumutera ibibazo gusumba kuko ya risk yagiye gufata kwinjiza Gonzalo Garcia kugira ngo agire ba nimero 9 babiri bashobora gutsinda mu buryo bwinshi butandukanye budasa rero ntivyamwereye wa Gonzalo Garcia yagiye kwinjiza nko gufata risk ngo ati kagure ardagira kakinisha abandi kanatsinda siniko ndamubona ko abakinisha mu buryo nari ndabyitezemo reka nize Gonzalo Garcia nawe afashe Mbappé kurondera uburyo bwo kuronka intsinzi bitanamwereye ivyo byagiye kugaruka nk'ikosa rero ryabaye kuri Zabi Alonso kwinjiza aba nimero 9 babiri mu gihe gisigaje hanze abakinyi nka Brahim Diaz yabeza cyane gaca nonge nkagaruka mu buryo yakinishijemo abanyu bakinyi biyo haba John Alexander-Arnold yamukinishije mu buryo bwiza cyane twari tumwitezemo ariko Alvaro Carreras siwe ntiyakinishijwe mu buryo twari tumwitezemo ncangaruka kwibaza ikintu kivuga giti gutanguza Frank Garcia ufise Alvaro Carreras wa Frank Garcia ukacumukinisha nk'umukinyi yagufasha cyane hagati ndetse n'imbere mu busatirizi mu gihe tumumenyere nk'umukinyi nivyo Frank Garcia n'umukinyi yirukanga nyaruka ashobora kugufasha hagati cyane gusumba uko yogufasha imbere kuko Frank Garcia ikintu cyo gutanga amasante tukimumenyereye ko uri kuranyumva none gasha wakinishije Alvaro Carreras muri G2 3 défenseur urumva yaba défense batatu wakinishije Alvaro Carreras inyuma Dean Hodgson na Raul Asensio ije eske imbere ukacushira umukinyi nka Frank Garcia urizera kwije shora kukwerera cyane mu gihe udafise umukinyi nka Orechwameni no kuvuga ngo equipe itwara Madrid uravye bakiri yakinishije tunagenda tunakiva ko wanashaka ariko biragaragara ko wanashaka equipe no vuga ngo ya Real Madrid niba amakosa yarabaye ku munsi w'ejo ukunganya kwino equipe itwara Real Madrid hari amakosa no vuga ngo akomeye cyane ariko tuva kuri ico kintu nyene wanashaka eske kuno munsi ko witwa Kylian Mbappé agize match igira gatatu bwana Houston atari karonka no vuga ngo umuntu tashika kuri nako atakisine karo aho ndavuga ngo equipe yitwa bahona equipe Liverpool atsinda kimwe kuki batsinda kitino kimwe gusa baraje kuri match no vuga ngo yande ya Real Mallorca banganije ubusa ku bundi ku munsi w'ejo atsinze banganije itsindo biri ku bindi ivyo bitsindo vyose wa Kylian Mbappé nta gitsindo kimwe afisemo uno munsi ukubura ibitsindo kwa Kylian Mbappé tubaza ko tuvyagiriza ko ari Zabi Alonso cyane tuze kuvuga ko witwa Kylian Mbappé no munsi ariko ni mikinyine yo yarahindutse kuitwa Zabi Alonso Kylian Mbappé ino performance igaragara ko agize match igira gatatu atagize karatsinda mu gihe ari wa mukino uvuga